haribonekeza urwaruka rutari ruke mu bisagara cane mu gisagara ca Bujumbura. Bigaragara cane ko urwo rwaruka rufise hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35. Abo rero bamwe usanga bahagaze, abandi barateba bakaruha bakicara bariko badandaza amayinite ya lumicash. Noneho murabibonera, abo bajene ubaganirije urumva yuko ivyizigiro vyatakaye. Ubitegereje urabona neza ko kazoza kabo batakabona neza. Ubaravye urabona yuko ari abantu bagikomeye, ari abantu bakibasha, ari abantu b'umwete, ari abantu b'ubwenge, abantu nyene boshobora kugira ico batereye mu iterambere ry'igihugu. Bamwe rero muri uru rwaruka twashoboye kuganira bambajije ikibazo gikomeye. Bambajije bati, mbega wewe uri umuhinga mu vy'ubutunzi? Nteka jezi ndi umuhinga mu vy'ubutunzi. Ntimurarondera Fositino niwe tuzi ko ari umuhinga mu vy'ubutunzi. Bategira amahoro rero ntime. Bati igihugu gifise imbono yukuba cifashe mu mwaka w'2040. Bati kikaba ari igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Bati mugabo abajene benshi bahejeje amashure bari hagati y'imyaka 18 na 35 bose baheza ayo mashure baza ngaha mwibarabara kudandaza amayinite ya lumicash. Bati none vy'ukuri igihugu coshobora gushika kw'iryo hangiro? Abajene nk'abo, abajene b'inguvu b'ubwenge bafise umwitwarariko wo gukora, bati none vy'ukuri igihugu coshobora gushika kw'iryo hangiro ry'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ibintu bimeze uko? Basha jewe ico kibazo cantaye kuwa amazi wampaye inka. Bate rero tugusabe udusabire Fositino azodusange kuri tere aho dusanzwe dukorera ibikorwa vya misi yose. Bati turabona yuko igihugu gikeneye amafaranga y'agaciro, bimwe bita amadovize wampaye inka. Bati rero turakeneye umuhinga Fositino mu vy'ubutunzi, umutubwirire azokanagare adusange kuri tere adusigurire neza ukuntu lumicash turiko turadandaza yo kwinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro. Bati niyo yatwereka neza ukuntu hoboneka amafaranga y'agaciro turiko turadandaza lumicash. Basha bati tuzoja twambare jire zibiri mpaka. Bati Fosite nawe bimunaniye bazotuzanira umuhinga mpuzamakungu nawe nyene abidusigurire. Bati kuko bisigaye biducanga ukuntu umunyeshure wese ahejeje ishure ashaja kudandaza lumicash. Mana yanje abatipe nagize ntibasha ibi bibazo vyabo ntitanje. Mbega aho muri mwebwe muriko muranyumviritsa ntawo kwishura ibi bibazo gantuze? Niyumviye kubabwira nti ebahungu genda mutungu dukwavu, ariko byagumye munda nagize nti abatipe hari bahava bambaga nikumengo baza barashishwe n'ubuzima abagabo. Uko bimeze kose ngo wampaye inka. Ariko abatipe ngerageje gusoma ukuntu bamerewe ndabona yuko bashobora kuba badasigaje imisi myinshi mu gihugu c'u Burundi. Ndabona ko wobaronsa pasiporo basha boca bacomoka bagapfuma baja kugwa handi. Ikibazo rero gica kigaruka hahandi, urwaruka rukomeye ruri dinamike, urwaruka rw'incabwenge
urwaruka rugeze mu myaka yo gukora cyane n'inguvu nyinshi ruce rugenda gukorera ibindi bihugu. Barihe amakori mw'ivyo bindi bihugu, bakore bakoresheje inguvu zabo mw'ivyo bindi bihugu. None mwumva izi nguvu zose, ubu bwenge bwose bugiye igihugu c'Uburundi kikabuhomba, vy'ukuri murumva igihugu c'Uburundi coshika kuri rya hangiro ry'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060? Nzi ngo Fosite yama yasiguye ibintu aje ko turabe atwereke neza ukuntu twoshika kw'iterambere ry'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Abajene bose baraheze mu gihugu c'Uburundi, incabwenge zose zarahunze. Naho atobawe n'uwundi muntu wese afise iciyumviro aterere twumve. Bantu b'Imana, ibi bintu muvyumva umengo ni burage, ariko ngo ibitwenza abana vyiriza abagabo kuzuba. Mu majambo makeya, abajene b'Uburundi bararusha, ntako n'abandi barusha. Abantu barushe cyane gusumvya abandi mu gihugu c'Uburundi, reka ndababwire. Abantu bari hagati y'imyaka 18 na 44. Aba bantu mu bantu bacumukuye barimo, kandi abo bantu nyene nibo bigaragara ko badukurikirana gose. Biragaragara ko ata politike iriho yo gutanga akazi kugwaruka. Iterambere riburiye mu bantu bafise imyaka nta handi hantu rishobora kuva. Umwe twashoboye kuganira yaratubwiye ati je namanje ahantu nkicara nkiyumvira kuri kazoza kanje bikansiga, vyarambabaje cane gose. Aba rero ni bamwe baca bagenda kubera babuze uko bagira, ugasanga bagiye mu bindi bihugu, no mw'ivyo bihugu nyene ugasanga babayeho nabi, ugasanga barakora ntibahembwa, ukabasanga ku mijengo. Imijengo mwe murayizi, ku mijengo ntihajya bubaka amazu Amakenga, ugasanga n'abayedi bagahembwa canke ntibahembwe. Uko bimeze kose hari ikibazo kidasanzwe mu gihugu c'Uburundi. Bamwe bafise vya bihera rero bimwe usanga bararose no mu zindi nzira, usanga bariko babitwara mu bihugu bitunze, bikaja gutungisha ivyo bihugu bitunze, aho gufuma bakora n'ibintu vyotuma aba bajene baronka ubuzi. Reka ntitujya tumwaguze hanze, twokorana n'ibihugu tukazigarukana. Rero utagira inzu hanze acatavuga ngo hari abafise inzu hanze, murazifise. Ikimbabaza n'uwo mwumvikane uba hagati y'umugwizatunga n'umukozi wa leta kugira bibe igihugu. Iyi ngeso rero niyo yiciye igihugu. Iyi ngeso niyiboheye amaboko imugongo ugwaruka. Abene ryo kugira ngo bakaba abene gihugu, ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashira mu mifuko yabo. Bariko bubaka n'ama etage maki none mweho. Iyaba dufise umutima wo gushiranako, wo kwiyumviranako, atari uyu mutima wo gusahura. Kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza, tukagakunda tukakabungabunga, tukegerananya nka kurya umwana yegenyeza se cyangwe nyina ari mu ngorane. Mu yandi majambo, akagahugu kacu k'Uburundi n'umuvyeyi wacu. Twese niko duhanze amaso, nta bundi butaka, nta rindi tongo dufise. Rero naho koba kaga, dutegerezwa kugakoraniramwo twese, tugasabikanya utuduke dufise. Abarundi barayamaze ngo ahari ubumwe agasato k'imbaragasa kifuka batanu.
Uburundi vyo bufise tubisabikanije n'umutima mwiza vyodukwira, ahubwo n'ab'inyuma bakaronkako. Usabikanya rero umutima uva ku Mana, tugakoresha bwa bwenge dufise. aha naho mubona ibintu biriko biracangana. Abarundi barafise ubwenge kandi birazwi no kw'isi. Mu bihugu bibanyi niho usanga bakorayo, mu bihugu vya Burayi niho usanga bakorayo, mu vya Amerika usanga bakorayo. Nukuvuga ngo Uburundi Imana yabuhezagije ivyiza vyose. Aha rero ntiyihenze, abanyabwenge mu Burundi bariho. Ingorane iriho rero, aho gushira mu bibanza abanyabwenge ngo bakore, imigambwe nico usanga ishizwe imbere, bwa bwenge nabwo bugashigwa inyuma, igihugu bigaca bituma kiguma gisubira inyuma. Nukuvuga ngo ubwenge buhabwa ikibanza gito n'abarongozi, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere. Isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa vyinshi tugasangira. ayaya ati tugasangira. Iyo abantu bariko barasangira, ibintu vyo kwidodomba bica bihera. Tuba duke tuba twinshi bakadusangira, bagumana umutima mwiza bose. Uwo mutima rero wo gusabikanya, uwo mutima wo gusangira ni ubuze kino gihe. Bamwe bararira ko bishwe n'inzara, abandi nabo bakaririmba bati mwanguha nta nzara iriho, Uburundi burifise. Abavuga uku rero tukaba twobaharura mu ndyarya, Ugasanga abandi bagendera mu busuma. muri ka gahugu aho gusabikanya, abantu bamwe bamwe bagashira mu mifuko yabo, kandi abo ntibakurikiranwe n'imbere y'amategeko, ahubwo baguma bakingirwa ikibaba. Mu majambo make ugasanga nibo batunze gusumvya na leta. Mu muryango basabikanya duke tubonetse, nta kwidoga kubaho. Muri uwo mutima wo kudasabikanya rero, aha niho Satani yatunyagiye umunezero. Uwo mutima niwo uri kuratuma urwaruka rwinshi rutarukomoka, rukaja guteza imbere ibindi bihugu. Naho biruko turaza kwerekana uburyo twokoreshwa kugira ngo urwaruka rushobore kwiteza imbere, hanyuma nayo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu. Mwese hamwe rero turabatumi muze kuba hafi muri kino cigwa, tugisabikanye, turabire hamwe ingene twova muri ibi bibazo vy'ubukene. Imana yo mwijuru rero nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunya. Kaze mwishure ry'abarundi bose, ntimwibagire no kugira subscribe.